mubibona kano mu imbere y'amakamera atandukanye turi kumwe na Ado Josan umuririmbyi w'umurundi kano kanya ahijije kutwereka indirimbo yiwe yise ngo ibintu nk'ivyo nyene. Ado Josan tukuramutse. Ni sawa. Umeze neza? Ego ndaho umeze neza. Karibu sana murundi. Murakoze cyane rwose. Waje uje kutwereka indirimbo shasha wakoranye na Big Fizzo wise mu kanya gaheze uhijije kuyilanchinga hano kuri Mutima Bar wiyumva gute kubiko rumaze iminsi uri kurakora ugisize habona? In fact kubwanje ndumva yuko ubu cyari ku mutima kirurutse kubera yuko iki ni igikorwa cyamfashe uburyo bw'umwanya n'inguvu nyinshi gose. Ni igikorwa nari maze igihe kirekire gose nshaka gukora. Big Fizzo in fact ni umuntu twahuriye nawe na Big Fizzo kuva 2016 tuvugana ikibazo cyo gukorana none jewe kubwanje ni ikintu kinezereye cyane gose kuba ico kintu ndagishikanye. 2016 n'umwahura na Big Fizzo tubonye no guteka bw'u Burundi muri 2021 indirimbo yakozwe muri 2016 canke yakudwe mu kiringi kiye muri no interval yari hagati gihe mwahura naho dushiko nakubutaka bw'u Burundi na cyane kujyo bwa audio. No, in fact Fizzo twahuriye muri Sweden mu 2016 ariko ico gihe nivyakuze ko dukorana kuko ikintu umva narabimubwiye nivyo nambwiye tumunsi umwe ndifuza gukorana namwe kuko Fizzo ari mu bantu kabisa nagendebera ko kuva kera gose kugira je ntangura umuziki n'umuntu ndeba cyane umva ni icon wanje. Hama indirimbo yakozwe muri uyu mwaka nyene je wundi muri kwezi kwa kabiri nyene guheze ndibaza niho indirimbo yakozwe kandi yakorewe ngaha nyene mu gihugu cy'u Burundi. Yakorewe ngaha nyene mu gihugu cy'u Burundi. Big Fizzo abarizwa muri Bantu Boy iyo yakorewe canke yakorewe muri district indirimbo yakorewe muri Bantu Boy. Indirimbo yasohotse ariko imbere yuko isohoka hari agace gato katanguye gusohoka kuja habona abana bariye bati iyi ndirimbo umengo nkiri mu ndimo twari tumira hano ku butaka bw'u Burundi ntabwo ufise bwuko ino ndirimbo na cyane dufatiye ku ma comment atandukanye yaherekeje kajya gaparti gato kasohotse kino gihe twayibonye yose harimo uduce tumwe tubona ko tuzohava tugora kwakirwa n'abana bariya ari igihe mwayikora yibaza yuko feedback canke ikizoherekeza ibizo bimeze gute. In fact twashatse gukora igikorwa ciza igikorwa kandi kitamenyerewe ngaha mu Burundi. No kuvuga yuko nta karimbi twashatse kurenga nta nimbibe novuga z'ubwoko bwo bwose twashatse kurenga. Icyo twashatse gukora igikorwa ciza, umuziki mwiza kandi umuziki udasigara i Burundi gusa, umuziki ushobora kwambuka ukaja no hanze hamwe n'umuntu wo mu mahanga ashobora kuraba umuziki akavuga ati okay umuziki wacu w'u Burundi harimwo akantu gatandukanye, harimwo iterambere, harimwo kwirekura, harimwo gukora ikintu gishasha kandi gitandukanye kiruta n'ivyo abandi baba bamaze gukora. Umu artist yakoze indirimbo aba yifuza gutanga message iri muri niyi. In fact message iri muri ni nkuko indirimbo yonyene ivuga ni ukuvuga ko n'uburyohe bwa bw'iki ni uburyohe bwa bw'ikintu. For example ashobora kugenda ukajya ikintu ukavuga iki kintu kiraryoshe. Iki kintu umva ni bwa buryohe ni expression y'uburyohe. So ni expression y'uburyohe and then like nkuvuga ko ukaryoherwa n'umuntu agukunda umva ikintu cyose ushobora kuryohera. Umva indirimbo ishobora kujya muri concept nyinshi ntitwayikoze dufise ikintu kimwe two turaraba nuvuga ko ishobora kujya muri concept nyinshi kandi zitandukanye. Mu ndirimbo utubwira ko situmwashatse kwinjiramo cyane kuko abaza kuyiraba barakeneye kumenya icyo baza gukuramwo awe watuzaniye agaseke cyangwa wafunduriye agaseke bakure mwiki baza kuryoherwa n'iki. In fact ni nka concept y'urukundo. Ni nka concept y'urukundo kujya kuntu ushobora kuba umuntu wawe umuntu mukundana ashobora kukuryohera. Umva mu Kirundi banabivuga neza ati umuntu arandyohera. So umuntu ashobora kuryohera ukaryoherwa n'ibikorwa by'umuntu. So nuvuga ko nka kujya kuntu nyene ukuntu uri kumwe n'umuntu mukundana mukaba mwicaye muko muraryoherwa avuga ati sheri urandyohera uranezera. Umva ni ubwo buryohe nibwo twashatse kuvuga. Wavuze ati indirimbo twakoze twifuze yuko ijabuka n'imbibe haruhande hano kutaka bw'u Burundi. Yego izo wari umaze gukora twari kumve ko zitegereza kujabuka imbibe dufatiye ku masanamu wari umaze
kuduhereza ayumengo arakabura cyane gwaruka umengo indirimbo izofatwa cyane neza no gwaruka gusumba abakozi. In fact indirimbo ni y'abantu bose ni indirimbo y'abantu bose si indirimbo y'ugwaruka kuko ko yaba ari indirimbo y'ugwaruka aho twari guca tuyishira hanze twacha twandika ko ati indirimbo ni y'ugwaruka ariko ni indirimbo y'abantu bose. In fact ni indirimbo ifite umudiho icyambere cyo gifite umudiho mwiza utambitse umuntu wese ashobora kuyitamba n'umuntu wari wese akuryoheye. So urumva ni hahandi nyine ushobora kubikora tamba n'umuntu ukavuga ati uyu muntu atamba neza. So urumva ni concept itandukanye. Hama ikindi naco indirimbo nkuko mwambajije indirimbo nari maze gukora of course zarajabutse kandi ndizera neza na neza yuko nk'indirimbo nakoze zindi of course hari mwitandukaniro rinini kubera yuko izo ndirimbo nyinshi zajabutse ni indirimbo nakoreye hanze nakoreye n'abartiste bo hanze ariko dushaka made in Burundi ariyo ijabuka ivuye iri made in Burundi 100% ari gikorwa cyakozwe n'abarundi jana kwijana akaco gigasohoka umupaka ikaja hanze. Ico witeze kuri utabonye kuzindi niki? Anyway nkuko mwamaze kubivuga nditeze feedback nziza. Nditeze gose feedback nziza kandi nditeze kubona buri muntu wese ariko arayitamba ariko araryoherwa avuga ati iyi ndirimbo nayo irandyoheye. Iyi ndirimbo nayo irandyohera. Wayihaye abarundi bacinye kwirekurira mu Burundi ndetse mu buryo bwiyaguye n'iki kintu wifuza ku barundi? Ndifuza yuko babandanya bayakira nk'ukwiri batongeye ko A na B na C kubera yuko ngura pisa makenga yo kumengo baraza kongera kwizindongo. Erega nawe ari we wabivuze mu byo mwambajije mwabivuze ngumengo ngo hari ahantu ngigomba ariko umva hariho buri muntu wese afise uburenganzira bwo kongera kw'ikintu no gukura kw'ikintu umuntu aba yakoze. Ariko insobanuro je ntanze nihagira uwundi muntu atanga isobanuro litandukanye niyo natanze nukuvuga yuko uwo azobaje gutanga ubusobanuro butandukanye nubwo je natanze. Je nkanye n'indirimbo ubusobanuro nanze nubwo nyene ubuzoza yongerako uzoza agabanyako urumva azobaje guhindura ibyo twebwe nk'abakoze indirimbo twashatse gushikako. Ego twavuye ko Farious aza kuba hari ariko hari ibintu byamugoye byatumye adashika. So niyo mpamvu mutamubonye kuri lancement y'indirimbo. Inyuma ya nkuko namaze gutangaza ko mfise indirimbo n'umu artiste wo mu legend wo muri Uganda Dr. Jose Chameleone. And muri iki gihe maze ngaha ndi ngaha i Bujumbura ndamaze gukora ibikorwa byinshi cyane gose kabisa. Stock iruzuye ku buryo naho twashaka tugasohora indirimbo buri munsi ndibaza nitwozimara kubera yuko twakoze ibikorwa byinshi twashizemwo inguvu nyinshi. Ndashimira management yanjye yarampushinze cyane gose ku rundi rwego. Urumva ibikorwa birahari kandi ibikorwa ni byinshi kabisa. Igisigaye gusa nuko tuza turarekura kandi tuzabamenyesha kabisa igikorwa gikurikiye n'ibindi bigiye gukurikira. Bagenzi bawe bamaze iminsi bari kuri indirimbo mugabo ndico kituzibona ku mashano ya YouTube. Wewe wayitweretse ngaha mugabo kano kanya ntirashika kuri YouTube. Nawe tuzobanza kuyirabira ku ma platform atandukanye cyane kano kanya aho tumira ngaha turayisanga kuri YouTube bimeze gute? Jewe keshi na keshi iyo sohoye indirimbo ndayisohorera ku ma platforms yose ashoboka. So indirimbo yanje iyisohotse isohoka ikijya kuri za Boomplay, za Spotify, iTunes, n'amantu zenya menshi gose. So kugico kibazo mumbajije indirimbo ubu kuri uyu mwanya niragera kuri YouTube ako mu masaha make gose ashoboka indirimbo iraba yageze kuri YouTube. Okay, duheraheza message wohereza abarundi n'abarundi cyangwa abakunzi b'umuziki. In fact message nshobora gutanga niyo kugira ngo bakunde ivy'iwacu. Turashoboye gose, turafise inguvu zo gukora, turashiramwo ubwenge, ubumenyi, abandika bakora ama video, bakora ama audio, abamenyesha makuru badushigikira. Harimo inguvu nyinshi n'urunani rukomeye.
icyo nosaba abarundi nuko bobandanya badushigikira bagashigikira izo nguvu zacu twese hamwe kubera yuko twebwe twenyine ntaho dushobora gushika dafise inguvu zabo so abandanya bashigikira umuziki wacu w'u Burundi kandi azi neza yuko ndavyizera ntahengeshanya yuko uyu mwaka ntushobora kurenga umuziki w'u Burundi utaratera intambwe nini gose muri Afrika atari no muri Afrika gusa kandi no ku rwego rw'isi. Ikibazo mu mbajije in fact novuga yuko amakolabo azimvye umva sinatahuye neza ariko no kuvuga ko uburyo bwo abarimvye bazimvye ego umuziki umuntu arainvestiza ariko iryo nibanga cyane cyane usanga riri muri management hari umuntu ashobora kugenda ukiyumvira ukavuga ati kugira ngo Adojo sana korane n'umu artist wo muri Tanzania cyangwa wahehe yamuhaye amahera menshi gose ariko siko biri kabisa kuko hari n'amakolabo menshi nakoreye ku buntu nakoreye ego hanze y'igihugu sishaka kuvuga gusa ngo naya ko hari amakolabo nakoreye ku buntu ariko gusa bivana umva ari gihura n'umuntu mugahuza kandi umuntu agakunda ukuntu bikora ibikorwa byawe akabona aho mushobora gushikana ibikorwa byanyu aho ushobora kumushikana naho wewe ashobora kugushikana atarabye ku nyungu ziwe gusa akaraba ku nyungu za mwese bivanye n'ukuntu mwaganiriye muhuza hama ikorwa kigakorwa. Twebwe turi abantu bari open minded ni ukuvuga ko turi abantu twiteze kuronka ibintu turi ready kwakira ibintu biri positive n'ibintu biri negative. Ntushobora gushimisha abisi bose ntibishoboka abantu bose ntushobora kubanezereza ngo bikunde n'ivyokunda urumva ni nayo mpamvu twebwe moto yacu iravuga gutya negative comments negative feedback ni nguvu kuri twebwe kugira ngo tubashe gutera imbere positive feedback zitarimwe ubujyajya nazo ni nguvu zitwereka aho tugejeje feedback zirimo ubujyajya nazo urumva yuko twebwe nishobora kubimenya kubera yuko iyo umuntu atanze feedback iri positive akaba arimo ubujyajya ashaka kuvuga negative akaba yatanze positive urumva yuko ico gihe ntushobora kumenya ubona positive so turi ready kwakira ikintu kiri negative kiri positive cyose kizova muri indirimbo. Twe dufise target zose zuvuze dufise target yo kuba professional yo gukora umuziki utari umuziki gusa wo kumvirizwa gusa ariko umuziki nawo ushobora kuzana inoti kwa ko umuziki nkuko mubizi umuziki ni business tura investiza turashiramwe uburyo mu muziki wacu so iyo umuntu ushizemwo uburyo mu muziki of course nk'umuntu ari business wise dukwiye kumenya uburyo kandi ayo mahera ashobora kugaruka so nukuvuga yuko ngiye no kubivuga nuvuga ko nkatwe twebwe icyambere cyo nuko haje nk'ibintu bya covid twa dufite no gukora tour y'amashow ngaha mu Burundi ako kubera covid no kubahiriza amategeko y'igihugu ntibyakunze yuko izo show ziba so tugiye kuvuga kuri Spotify, Boomplay, iTunes hari ikintu rwose twebwe ngaha mu Burundi dukunda kwirengagiza ugwaruka ruriko ruraduga cyane muri technology kandi technology kwiduga niko abantu bagenda bamenya uburyo bushasha bwandaza no guhanahana ibidandazwa so nukuvuga yuko icambere cyo turafise abarundi bugwaruka kandi rwinshi gose rutabangaha mu Burundi ruri muri diaspora so ugo gwaruka nabantu bakoresha ama Spotify umva ayo ma digital platforms yose barayakoresha so urumva muri make tuciye dufata umuziki gusa tugaca tuwushira kuri YouTube gusa cyangwa tukawushira tukawutanga gusa kugira ngo abantu ugume mu Burundi muri ico gihe abantu bari hari hanze nabo ntashobora kuronka umuziki so tuwushira kuri ayo ma platforms kugira ngo abantu bawo streaming kandi bawugure hama kugira ngo natwe tubone revenue zivuye mu bikorwa byacu bigiye kubganje nta competition ndiko n'umuntu numwe competition ndiko ndi kuri competition nanje ubganje ndiko da compete n'iterambere ryanje jewe n'iterambere ryo kugira ngo ibyo nkora bishikira abantu kure nkuko nabivuze iyi collabo yanje na Fizo ni collabo tumazigiye tuvugana ko kuva muri 2016 so muri ico gihe MT number 1 yarakoranye ndibaza na Satbi mu imyaka nk'ibiri heze niba ntibeshe yarongeye kandi arakorana na Satbi
so nukuvuga ko ico gihe MT number 1 akorana na Satbi yo biza kuba ari competition n'ubu ico gihe nanjye nabusha ndondera fizo kwa dukora ariko siko byabaye kubera yuko nta competition nimwe hari je ku Rwanda rwanje nta muntu umwe mfitanye nawe competition ndi kuri competition nanje ndi kuri competition n'ibikorwa byanje kugira ngo igikorwa canje nakoze jo ico nasohoye ejo nico nza gusohora uyu munsi kize kiruti ico nasohoye ejo nico nzosohora ejo kize kiruti ico uyu munsi niko gutera imbere naho competition naho ibaye ihari kuri bo ikaba iri positive ariho kugira ngo itume umuntu akorana inguvu kurusha naco yo bitwaye aho ku bwanje kabisa nta competition ufise n'umuntu numwe byumvikana ko ijo canke ejo tanzitse kizo habaze kugira ngo kwaze meme na Satbi niba ukoranye uyu munsi nta zihari nta nizigera zihaba muri make communication na MT number 1 je na MT number 1 turavugana hano na hajya sinovuga ngo turabagenzi gose aho gusa turavugana hano na hajya kandi iyakoze igikorwa ndagishinda gipostinga iyo je nkoze igikorwa aragipostinga kandi MT number 1 gusa haro n'abaririmbyi benshi mu diaspora mvugana nabo tuvugana kandi tujya hamwe tukajya inama tukaganira kukuntu umuziki wacu ushobora gutera imbere kukuntu dushobora gufasha tugafatana mu mugongo n'abandi artiste bari ngaha mu Burundi kugira ngo umuziki w'u Burundi ujabuke uteri yindi ntambwe so nta kintu kiri negative kirimo iyo negative naho yo birimo ku Rwanda rwanje ntayo mfise one day what I posted yego narayipostinze nawe yapostinze coming soon okay nibatse ko twarangitse urakoze cyane sawa nange murakoze gose yego